Hello everyone, murameze neza? Yes, I hope you are fine. Aho muherereye hatandukanye. Hanyuma ndi Eric nyene nkaba ngarutse kuri ya channel yacu ya YouTube ndabatamwo udukode indwi. Izi code vraiment muze kuzikurikirana neza. Ni code z'ubwenge umuntu aza kuzikurikirana. Ndibaza yuko telefone azoba ariko arayikontorora azoba asigaje duke ngo aheraheze kuyikontorora neza. Yes my people. Nabazaniye amakode indwi. Amakode y'inkorabara. Amakode abafasha gukontorora telefone yose yo kwisi mukabona ibiyigize. Ngiyi code ya mbere, ngiyi code ya kabiri, ngiyi code ya gatatu, ngiyi code ya kane, ngiyi code ya gatanu, ngiyi code ya gatandatu, ngiyi code y'indwi. Bimwe byose mwahora mumbaza bya bibazo byanyu byose nabizaniye inyishu mu cigwa kimwe gusa kugira ngo uwari we wese umunyeshuri wanje atahure. Hagati aho rero nawe nta kigo nama nkora ndagufasha aho wowe uriko urarabira video ndagusabe ubanze uje muri YouTube. Hanyuma urabona ahantu handitse subscribe. Hano hepfo urabona ahantu handitse subscribe aha. Vraiment ntaco vyo gutwara kuza ugafyonda kwijambo subscribe, uco fyonda ko ijambo subscribe. Hanyuma nurangiza gufyonda ijambo subscribe nanone ucugaruka no hari kano gakengeri unshigikire vraiment kuko nimwanshigikira iyi chaîne yanje ikaduga bizotuma ndabaha ivyigwa byinshi by'ubwenge birengeye bino ndabaha. Muca mwongera mufyonde kuri kano gakengeri muca mufyonda all toute la nouvelle video kugira ngo hatagira video nimwe izokwigera ibicika. You get all notification from this channel about new tricks that we teach here. Yes my people, tuje kucigwa nyazina se ngomba kubicisha amajambo uyu munsi. Ndagomba gusa ngo dukore ibijanye n'aya makode nabazaniye. Yes my people, munkurikirane rero step by step tugende kuri code imwe imwe ngende ndabereka ingene bigenda. Mwama mubona ibintu umuntu aba yarahoshereshe aba yagiye arakorera recherche aho muri Chrome. Murabona jenge muri Chrome urabona ko nca nsangayo iyi BT Pro. Nca ngaha nca ngaha a new tab cyangwa nkaca muri history. Urabona ibi byose n'ibintu nagenda recherche. Ibi ni ibintu nagenda recherche. Murabibona neza muri Chrome ibi byose n'ibintu nagenda recherche. Yes. Rero code ya mbere ikintu idufasha ni iki. Murabibona iyi code ya mbere. Sorry kadohere kuri code ya mbere. Iyi code ya mbere uragenda uyinziza yo muri telefone yawe hanyuma urungike. No kuvuga iyi iza kugufasha gufuta bijya bintu byose wagira urarusheresha muri Google cyangwa se muri Chrome. Gusa jewe sinza kubifuta iyi code sinza kuyikoresha kuko ibi ni ibintu bimfitiye akamaro cyane sinshaka kubitakaza. Ni ibintu na savinze urabona nk'izi ni za analog tool. Izi ni program nkoresha mu kudecoder sinshaka kuzitsimiza. Nirego ndaziroshesha bushasha. BT Pro ni programa imwe iri kiraduha ubufu twiconnecta ko buri munsi. Yes, iyo ni code ya mbere. Code ya kabiri code numero 2 reka bari dusimbirako. Tuce kuri code numero ya kabiri. Iyi code numero ya kabiri idufasha iki? Code numero ya kabiri ni code idufasha kubona numero de série cyangwa serial number ya telefone uri kurakoresha. Numero de série ni iki? Numero de série ni nka karanga muntu ya telefone, ni biranga telefone. Nka kugi moto ifise carte rose. No kuvuga ngo iyo bakwivye telefone ufise numero de série yayo ucuja muri ARTC ukacutanga numero de série. Bagishira mu mashini yabo bo baca babona telefone ahantu iri kirakorera. Bica biborohera kuyidetecta. Nimba hariho na carte simu wa musuma yashizemo, iyo carte simu baca bayifata, baca babona umuntu yanditseko cyose baca babona ibimuranga. Rero iyi uraza hajye twandikira ama nimero nyene ya telefone. Aha ugashiramo iyi code ni ubusa dièse ni akanyenyeri akadirisha ubusa gatandatu hamukugaza akadirisha direct. Murabona yuko ica yizana. Nkubu jewe numero de série ya telefone yanje ni no kumarema byasaba ko umuntu wese aguza telefone aca kabika ahantu hadatakara kuburyo bakwivye telefone zoronka ibintu ugenda werekana. Yes, iyo yari code ya kabiri. Code ya gatatu ngiyi code ya gatatu. Mwamabone iyo umuntu agutelefone ucubona izina ryiwe cyangwa ukabona nimero yiwe. Iyi code ya gatatu rero uyikoresha ugomba kuactiva ico bita private number cyangwa se numero privé.
ukaba ushaka gutelefona umuntu ntabone uwagutelefonye, ntabone n'izina ryawe, ntibinasigare yo muri telefone yiwe. Wewe muhejeje kuvugana nta kintu na kimwe asubira kubona. Niyo mwavugana aza kubona ijambo inconnue, ntaza kubona inimero canke telefone. Iyi rero ni nimero prive, ni ukuvuga nayo ugomba gutelefona uwo muntu udashaka ko akubona ngo abone uwuriwe, ucuza ukagira akanyenyeri akadirisha 30 akadirisha ugaca urungika nk'uku. Umaze kurungika urabona ko code iriko iriinstara yamaze kuba incoming caller ID service has been disabled. Murabona yuko namaze kuvyugurura. Urabona ni akanyenyeri akadirisha 30 akadirisha urungika nk'uku. Ndibaza murabibona namaze kubishiramo. Aha rero umuntu wese no telefona ntiyo kwigira abona nimero yanje, ntiyo kwigira abona n'izina ryanje, abona ibintu gusa nyene, arabona ko hari umuntu mu telefone muga ntaza kumenya uwo ari we. Hanyuma ibikorero tubigumizamo kubera hari abo usanga biri ngombwa ko bamenya uwo uri we. Mu kubidesactiva uzocisha kuri kano gakode ngenda kwereke, ni akadirisha 30 akadirisha ukacurungika. Murabona incoming caller ID service has been disabled. Murabona namaze kubi desactiva. Yes, iyo ni code yagira gatatu. Reka twakwanye dusimbire kuri code igira kane atakotinza mikorosi. Iyi code urabona ni akanyenyeri akadirisha 466 akadirisha akanyenyeri. Iyi code rero irimo ibintu byinshi. Iyi ni code irimwo ikintu ca mbere, urashaka gukoresha telefone yawe ukaja kuri internet, telefone iri muri modabyo. Ushaka kuba udashaka abantu bagomba gutelefona mugo ugashaka nko kugaragara kuri internet. Uko uca ubikora, ucushira telefone yawe muri modabyo uciye kuri iyi code, mugabo ukabanda unaviga kandi telefone iri muri modabyo. Ivyo ni ibintu bishoboka. Ikindi, telefone ushobora kuyikoresha, iyi code ushobora kuyikoresha mu kuraba application akoresha umwanya muremure kurusha ayandi. Ico nikindi iyikora. Iyi code kandi nanone irongera ikagufasha guhindura telefone yari trouage ikaba cartridge. Reka turabe rero nyene twayikoresha muri ubwo buryo bushoboka. Hari igihe tutaza kuja ko bwose kubera video yociba ndende, mugabo namwe muraza gupratika. Nico gituma ndabafise nk'abanyeshuri ngo muze murakora pratique. Akanyenyeri dièse 46 dièse akanyenyeri direct ugeheza akanyenyeri ka nyuma, urabona bica vyiyugurura. Ikintu ca mbere tuje kuri phone information, turabe ama application akoresha umwanya muremure. Nukuvuga ngaha tugiye kuraba ya telefone iduza trouage. Cha duca ngaha tukaca dushira kuri light. Kuri light washaka ko iduza trois cartridge, aho kaco yihindura. Yes my people. Hanyuma ko ibi atari byanzanye uyu munsi, nshaka ko tubyinjamo cyane ngo tubimaremo umwanya muremure. Nshaka gusa kuba detayira ndabereke uburyo iyi telefone izi code zigenda zirakora. Murabona hari ibintu byinshi cyane. Iyi code irimo ibintu byinshi cyane. Ndacabereka usage statistics. Ya mantu uzenya rero, sorry, kandabereka ya ma application akoresha umwanya muremure. Urabona ngaha VLC ikoresha DSL54. Urabona Lite Facebook ikoresha DSL13. Urabona yose launcher ikoresha INR20. Xenda, murabona buri application yose ngaha ikitwereka umwanya ndayikoresha. Urabona hariho n'udukoresha 11 seconde. Uno munsi hariho twakoresheje 11 seconde. Urabona yes, application yose ngaha baca bayikwereka n'umwanya ikoreshwa. Yes, ntaguteba byose maza kubiraba navyishe nagenda byigisha. Ni kugira gusa ndabagirire resume general, ndetse ko bereka nizo guhakinga ngaha mugumane nanje gushika impera ya video. Yes my people, tuje kuri code igira gatanu. Code igira gatanu turabe navyo ibyihishe muri yo. Murabibona iyi code igira gatanu ni akanyenyeri 21 akanyenyeri 257 ukacushira kiyo nimero.
aha naho ushaka kumviriza abahamagara sheri wawe bose ukumviriza ivyo baganira wibereye kuri telefone yawe. Yes, iyo ni code igira 5. Code igira 6 nayo urabona n'akanyenyeri 27 67 murabibona, hanyuma akanyenyeri 38 55. Iyi code nayo uyikoresha mu gihe uri kura formata telefone utiriwe uraca muri parametre. Ndazi abantu benshi murabizi yuko mu guformata telefone uca muri parametre, mugari gihe nka parametre usanga yagize ikibazo ucuca kuri ino telefone, phone yose ubu yifuse. Umuntu rero aza kwinjiza mu phone yiwe igafudika ntaze kumbaza atari yabiteguye. Code y'indwi ari nayo ya nyuma, murayibona ni akanyenyeri dièse 77 dièse akanyenyeri dièse akanyenyeri. Novuga iyi code nayo igufasha gupima kamera ya telefone. Igufasha gupima kamera ya telefone ukaraba yuko telefone yawe ifotora neza canke ifotora nabi. Aha rero urumva ugomba nko kugura telefone bisaba ko iyi code ubiyizi ku mutwe ukayikoresha kugira ngo ubanze urabe nyene ko koko telefone yawe ifotora neza atari ivy'imbeshere. Yes, na amakode indwi rero nari nabateguriye kubasangiza uyu munsi kugira ngo twibukanye. Ndabasaba ngo mubandanye mumfasha partage kugira ngo n'abandi bose batazi ko ino chaîne ibaho babone ko ibaho, nabo baze baduhunda ama views. Thank you for watching. It's your boy Eric. Ciao ciao.